Abakunzi bacu turasubiye kwaramutsa ni David nta makuru rasubiye kubayagira nkuko mwimenyereye murazi ko tubabwira igihe cyaciye ukuntu dukora tukanabereka iyo turimo turakora rero uno munsi mu kazi kacu twarose abashitsi batugendeye ku biro aho dukorera sinza kubavuga barivuga tukaba turyohewe no kubakira kuko mubabona ngaha hanyuma byinshi baravyivugira reka mbere kwa mbere namusabe ko yo kwidondora abandi barakurikira reka mbere ko wari buryo bwanje yego nitwa Fabrice Manirakiza nkaba ndi directeur general w'ishirahamwe Kamenzi Burundi nkaba mbaye imyaka irenga 10 mu gihugu cya Australia nkaba naje ngaha mu Burundi gutembera cyane cyane kuganira n'abantu batandukanye ku bijanye n'ibikorwa turiko turarangura muri iryo shirahamwe Kamenzi Burundi tukaba tunezerewe cyane rero kuba mwatwakiriye uyu munsi. Rero murakoze reka tubazo nawe wariwe naje nitwa Abiakare Bertrand nkaba muri Australia maze imyaka 10 cyangwa gatonya ama muri bishamije cya Kamenzi Burundi ndaba ibintu bijanye na recherche cyangwa ubushakashatsi hamwe no gutegura ama projet muri rusange. Yego murakoze je nitwa Bonaventure Rengetereze kubijanye n'ishirahamwe Kamenzi Burundi abandi umuserukizi waba mu Burundi. Yego twabaza akurikira nawe bagendanye nawe wariwe murakoze nanje nitwa Ndorezo Jean Claude muri Kamenzi Burundi nk'abandi umushoferi. Murakoze cyane rero ibikurikira ubuye no shima ko kumenya bwa mbere no shima kumenya kubera iki ishirahamwe kandi Kamenzi Burundi mwashinde kugendera ishirahamwe BMBC imbere ko kuvuga kumbure byinshi kukuntu mukora kubera iki ishirahamwe ryanyu ryashinde kutugendera uno munsi. Ishirahamwe Kamenzi Burundi ryanezerewe no kubagendera nka BMBC cyane cyane yuko dusangiye harimo ibikorwa bitari bike dusangiye muri iryo shirahamwe Kamenzi Burundi dufise mu bisata bikuru bine tourisme byo kwakira ingenzi zivuye mu mahanga tukazitembereza ngaha mu Burundi no kubaha information zose zitandukanye ku bijanye n'amaviza n'amapasiporo. Igisata cya kabiri ni investments muri iyo investment na cyane cyane ari cyaduhagurukije kugira tubonene namwe turafisemwo igikorwa gikomeye cyane twita property development cyo kurangurira cyo kubakira amazu cyane cyane abarundi cyangwa abanyamahanga bari hanze ngaha mu Burundi mu buryo burimo transparency. Tukaba tubona rero ko namwe ari ibintu mukora mubishize mu buhinga n'ubushishozi bwa cyane aricyo cyadushikanye ngaha kandi tukaba tunezerewe yuko tubona tugiye kubikorana. Mu kindi gisata naco turafise entrepreneurship muri iyo entrepreneurship akaba ari yo kwiteza imbere na cyane cyane ku banyagihugu bari ngaha mu Burundi mu bintu byo kongera akazi mu bintu byo kurwanya ubushomeri muri ibyo byose. Turafise rero ikindi gisata muri ibyo bita twita social nico cha social naco tukaba dukorana n'ibigo bitandukanye bifasha abatishoboye. Ikindi nacyo turakora mu bintu by'amaburse kurondera abanyeshuri b'abanyabwenge ngaha mu Burundi bakagira amahirwe yo kujya kwiga hanze canke n'abari hanze bakaza kwiga ngaha mu Burundi. Ibyo nibyo bisata rero bigize ishirahamwe ryacu nkuko nabibabwiye kare tukaba twanezerewe kuganira namwe na cyane cyane kuri icyo kijanye na construction. Noha ijambo mugenzanje ari arongoye ibya project management nawe mukamubaza icyo mwifuza murakoze. Yego murakoze nashaka kubaza Bertrand nawe mwaje twaberetse ukuntu ishirahamwe ryacu BMBC rikora mushobora kuba mbere mwarigeze kubona nk'ibireke kuvye kuri internet twabwira ko tufasha abantu mu kwayobora imigambi yabo yo kubaka tubaza imyaka myinshi tubikora bure mwaje ngaha kwere ko mwasanze dufise ubuhinga bwotuma mu migambi yanyu ya Kamenzi Burundi hari ivyo twokorana none mubona mwataye umwanya mubona byo kuri turi societe ikora neza canke nibyo kuri internet. Murakoze cyane kumukanakanya nagira mvuge ko muri rusanzwe twarakurikiranye ibikorwa byanyu kuri internet kubera nico niho abantu baganira batanziranye biciye mu mwuka ya muyaga. Turabona kumega ibikorwa gukora ni ibikorwa byiza cyane tuba tuti none twebwe dusandutse program
cyangwa projet yo kubakira abantu bari hanze mu Burundi ese niba hari abandi bantu basanzwe babikora ibintu nk'ivyo nitwobya twigana nabo tukaraba ko ibyo bakora hari ubwo byuzanye n'ibyacu canke hari aho bihuriye kugira ngo nitukore ibintu bibiri bimeze kimwe ijana kujana dutandukanye ise tuvuye duti mbese niba hari aho dushobora gukorana hari aho dushobora kuzuzanya tuharebe ko hahari niyo mpamvu twaje hano cyane kandi uyu munsi nitwabaye mwadutengushije ndavuga ikinyarwanda nitwabaye disappointed canke twasanze ibyo twari dushaka kubona ariko bimeze twasanze dukora neza mumaze imyaka runaka mukora murafise experience runaka twebwe icyo bitumariye nuko icambere coco nuko programme yacu dusanzwe dufise tuzoguma tuyibandanya mugabo turondera ingene dukorana namwe mu buryo ama project tubona tutashoboye guca dukurikirana ubu nyene dushobora kuvuga tutika dukorana na BMBC baje kuri kariya panel kuri kariya kantu kugira ngo abakiriya iwacu bazoce baronke service zihuse cyangwa zimeze neza cyane hama nabonye ko ibyo maze gukora ni byinshi kandi bigaragaza ko muri kumatera imbere kandi matubiye ko muguma mushaka n'ubundi bumenyi burengeje nabo turakunda abantu bakora batishizemo mu mutwe wako bamaze kuba aba expert bahejeje ko abantu bari morondera ubwenge ko niyo terambere niyo iterambere bya ntiri muri umuntu yavuze mu iterambere muri gushira umutwe wa igihe ukaja nibihe aho bigeze naho turabona ngo niko muri kumaragenda kandi turabishima cyane turabimwe n'uzokorana neza murakoze cyane murakoze kuba rero mutwakiriye kaza twanezerewe n'ubundi tugiye gukorana ndetse na message twaha abarundi cyangwa bari bose babyumviriza mwiteho iterambere mu gihugu cyane kuba mubona ko hari amasosiyete atandukanye bibarangurira atabujyajya burimo ibyo birirwa barabahenda mu Burundi nta terambere ibyo birirwa barabahenda mu Burundi hariho ubabeshi canke aba escrow nkuko bakunze kubivuga ntabibaho hariho ababikora mu mategeko ngaba nimuze twubaka igihugu cyacu cyatwibarutse murakoze murakoze cyane